but it can't work when you got nta kindi kintu dushobora M23 gukora mu gihe M23 iriko irica ikongera ikiba n'ubutare. Ariana nawe ati si ubutare gusa ahubwo guhonyanga amasezerano y'amahoro basinye ngaha nawe aritabira ngo ndabizi cyane gose. Hama Ariana arasubira aravuga ati ariko mumenye ko abene gihugu bafite icizere ku masezerano cyane yasinyiwe imbere ya Donald Trump. Akavuga ati okay ivyo biratu cyane nico bituma tutariko turarangiriza ngaho jewe na Donald Trump eka na komite yose tuko turi gukungene dufata ukungene dufyonda ibihere ukungene dufyonda zino mbwebwe zasarambwe kugira ibintu bije ku murongo. Hanyuma birangiza bavuga ati cece kavuga buke hari ahantu ngiye. Ariana arasubira ati fise interview je nawe mu ndwiza sawa bye bye. Yes, nkuko mwajeje kuvyiyumvira abadutanguranye ni Christophe Smith akaba ari chairman of the Africa Subcommittee. Aba bakaba ari umwe mu barongozi canke mu bari muri inama idasanzwe iriko iriga aho amasezerano i Washington Peace Accord aho ariko araja aho ariko aragana biga baraba ninde yahonyanze ninde yasuzuguye ninde ariko arayakurikiza. Aha yari kumwe n'umumenyesha makuru hari hakurya Kanyaru mu gihugu cy'u Rwanda bise igifobagane gishasha ni intera hamwe kazi y'umunyamerika kazi akaba afise inkomoko muri Afrika nko twabibabwiye. Aho nawe subundi ni Ariana Veras. Amajambo bako baravuga murumva ko naho yari karamubaza bagenda bitari vyoroshe. Aha rero hakaba ari amakuru kandi yizewe avuga ko u Rwanda rugiwe kubohwa rugiwe gukonwa rugiwe gukorerwa umuti udasanzwe. Aha mu gihe ngo baricaye bararaba basanga u Rwanda rurababesha rwabatesheje umutwe rubatesha umutwe Doha rubatesha umutwe za Togo rubatesha umutwe Uganda Kenya Qatar rubatesha umutwe i Washington none batako baranayahonyanga basuzugura Donald Trump. Mwiyumviye mu majambo yiwe uyu senator canke uyu Christophe Smith avuga ko ngo turavye iyi ni nkuru iriko iratrendinga. Aha ni mu gihe Paul Kagame n'abambari biwe canke n'abasanzwe bamukikuje ndavuga inkotanyi n'agatsiko eka n'akagara kiwe basanzwe bakorana kuko hari umugwi udasanzwe muri niya w'abanyamurenge basanzwe bakorana na Paul Kagame aribo bajya bamamwe mwinkina mico misi yose eka hakaba ari nabandi bagenda batandukanye hari hakurya ya Kanyaru bamaze kumva ko ibintu bitoroshe bariko barabona ano mareresi baravye nibiko birava mu nama zidasanzwe hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Paul Kagame yirukiye mu mishikirano aho yitavye umunsi wa mbere baravuga n'ivy'ubutare umbere umuyobozi ajejwe ibijanye n'ubutare amamine hariya mu gihugu cy'u Rwanda yaricaye baramubaza ibibazo byakasa mutwe biramumena umutwe biramudunda biramuduza biramumanura birasubira biramuduza aritaba arongera arabesha arasubira arongera arabesha gushika naho u Rwanda yarusize ngo ku murongo wa mbere muri Afrika arushira no ku murongo wa kane mwisi ngo kubijanye n'abimba cyane cobalt na coltan. Ibi rero ni ibintu biko birakogwa hari hakurya mu Rwanda mbere ko Paul Kagame mu mvugo ariko arakoresha asa nkumengo ari kararira boroga avuga ngo umukuru w'igihugu canke leta y'u Rwanda leta y'u Burundi na leta ya Kongo ngo nibo bariko baracocera batsa umuriro. Ahandi naho akavuga amajambo umva ko ateye akagongo. Turaza kugaruka kuri amwe mu majambo Paul Kagame agenda arashikiriza mu byo barimwo ngo imishikirano ngo igira incuro ya 200 hari hakurya ya Kanyaru. Ariko imbere yuko tuja hiyo mu Rwanda canke dukora ikiganiro kiraba neza na neza ivyo barimwo reka tuze mwumvirize amajambo kuko kino kiganiro hano kiko kiraca henshi kiri mu Congereza no mu Gifaransa ariko nkuko twamye tubisabwa kuva kera twabonye ko ari amajambo akomeye cyane kuko Ariana Veras aheruka gupostinga canke aheruka gupartager documentaire yakoze ari mu ikambi imwe mu makambi ya hano i Burundi arimo impunzi go zategezwa kuba ari 200 ariko kubera ubwinshi cyane bw'amabi n'amagogwa akajorega n'akajembegete gufata ku nguvu no kwiba imbwebwe za sarambwe RDF izi nkotanyi uyu Paul Kagame n'abamukikuje bariko barakora mu Burasirazuba bwa Kongo bariyongereye bigwiza incuro zirenga zitatu 67 hari kujeho 200 urumva ko ari fois 3 nibice uko ariko niko vyifashe. Ariana Veras ariko aragaragara hose uwatumbereye wese atanguza I was in DRC 2 weeks ago. Ijambo ariko aratanguza nituko benshi rero bariko baratahura impamvu Yaho Veras ariko aratanguza mperuka jewe personnellement mperuka mu Burasirazuba bwa Kongo mperuka muri Kongo mperuka no mu Burundi ndishikira mu makambi ndabona uko ubuzima abanye Kongo babayeho muri ayo makambi y'impunzi.
ubu ni mu gihe abenegihugu, ni mu gihe isi yose iri kiraraba ubukomezi bwa Donald Trump, ubwiyemezi bwa Donald Trump, bariko bararaba influence canke Donald Trump yagiye guhagarara ya witnessinze, yabaye témoin, yongera hagararira amasezerano y'amahoro. Aya nayo Paul Kagame akaba yatavye ayakubitamwe ibirenge, eka n'abamukikuje barayatambiramwo warumperiki sororabye n'izindi za ndomboro ya soro, barayahonyanga bayagira umuyonga. Ibi rero wumvirije ukungere abariko barava mu nama yabo Donald Trump yijeje gukurikirana ivyo gukurikirana amasezerano i Washington, baragaragaza neza ko hategerezwa kuba ibihano n'ibindi byinshi bigenda bibiherekeza. Reka ndeke kubicisha amajambo, tubanze dufata akaruhuko gato amatuze muri no reresi ya Iron Veras isobanuye mu Kirundi. Any comments on the meeting, please? Very good meeting. Mr. Smith ugira icyo tubwiye gatoyi mu bivuye mu nama, acarishura ati ego byinshi cyane rwose. Gikuru nuko turiko turakora ibishoboka byose kugira zino ntambara canke ibyo mvutua ikora bihagarare burundu. Because they still in RDF zibwebwe zasanzwe ziracari muri DRC kandi mperuka gutembera amakambi y'impunzi babayeho nabi cyane. Warabikoze cyane. Yes, warabikoze kandi byarahimbaye Donald Trump cyane, nico gituma ikuru canke uyu mugwi wose turiko turageza gukora neza ku nzira z'amahoro. Ariko ntagishoboka mu gihe M23 iriko irica gusa irikiriba n'ubutare. Eka nikosa ryo kurenga ku masezerano i Washington kandi abanyagihugu isi nzima yose ibahanze amaso kubera harimo leta zunze ubumwe za Amerika na Donald Trump. Ego ndabizi. Ego turakora ibishoboka byose mu gushira pressure kuri administration kugira dushireho ibihano byo kuri umwe wese canke muri rusange. I mean, we can't do a half a loaf just do a little bit. It's like, stop it. You've signed your name to this agreement. Ego murakoze ariko mwibuke ko mu ndwiza dufitanye rendezvous, dufitanye interview. Murakoze. I thought I was late for this meeting. It turns out we were so. No, it's okay. Thank you. I just returned from DRC. Are you coming? Yeah, so I just returned from DRC last week. Iron Veras ageze kwa Gregory Mix nawe amubwira ati mvuye vuba mu ndwi iheze mu burasirazuba bwa Kongo, naragendeye amakambi, narabonye ubuzima babayeho kandi isi nzima n'abanyekongo bose bari bafise icizere cyuko amahoro agiye kugaruka aha ni mu gihe babona ko birimo leta zunze ubumwe za Amerika. Ariko amakenga afise nayo yo kuvuga ko hariho violation yahonyanga amasezerano yasinyohanya i Washington kandi agahonyangwa n'u Rwanda. Uwo bivuga ku iki? Gregory Mix yishura ati I'm very disappointed, ngo narabaye desi, byaranyumije mbere kuko twari twizeye ko bose uko ari Perezida Tshisekedi cyane Kagame bayaga bagashika ku mahoro kugira abenegihugu bareke gupfa. Ico gikuru igikuru nuko bo kwitaho bakiyumvira no kubena igihugu bariko barahangayika bapfa babayo ubuzima bubi eka mu buzima bubabaje bagahagarika imigwano itagira icifatiye ko imigwano bita ngo ethnic war canke ethnic fight n'ibindi bigenda bitandukanye. Gregory Mix wewe arajishwinga cyane abajwe cyane n'abene igihugu bahangayika bazira business canke izimvo za politiki za Paul Kagame na violation y'amasezerano i Washington. I'm looking at it, and so therefore we've got to make sure. I mean, to come to have and sign an agreement here in the United States, and the President of the United States says it's over, that he should get the Nobel Peace Prize about it, and then to see that their fighting's continuing, and then there's nothing that is being done. It's got to be the entire, the AU should be involved so that they are also pointing out, so people can't point one finger at the other. So the United States should be involved, but the AU should be involved also, because there's a time to come for the continent to come together. It's the youngest, fastest growing, and richest continent on the planet, but you wouldn't know it. And it's only going to take place when the continent starts working and holding itself accountable.
You know, some of the problems that we're seeing is a direct result of colonization. So when others come and divide up the continent and do it, and then you go back to some of those same people and say, help us, well, they're going to be looking to exploit for the benefit of themselves. So I'm saying this to all. I mean, we should have the AU, and the AU should be then coming to the United States and saying that this one is doing this or this one is doing that, and here's what we need your help to do, as opposed to having one side coming saying one thing and another side coming to say another thing, if we're going to be serious about this. Yeah, but the thing is very clear. One simple fact that the world watched was the signing of the agreement. But 2 days after the agreement, Rwanda attacked. Yeah, but I don't. Killed people in Uvira, and I agree. I agree. And the United States is watching. It should have never had happened. Foreign relations. The violation of the agreement between Rwanda and DRC. Are you aware of that? Yes, and I'm very distressed about it. But, I think there needs to be a greater effort to protect the people. Yeah. Because there is a huge humanitarian crisis going on. No, I know. But the President Trump said that there will be severe consequences if one of the parts violate the agreement, and Rwanda just did it. But we haven't heard anything from the U.S. Israel. But what do you think about the violation? Well, I think the violation is inappropriate. It breaks the agreement. Okay? Thank you. Thank you. Thank you. Down the spine of every single House Republican in Texas. Do you mind comment on the recent violation of Rwanda of the peace agreement between DRC and Congo? Something I'll have to take a look at. Yeah. Leader, where do things stand on impeachment proceedings into Christino? Stay tuned. More to come shortly. uko mwejeje kuvyiyumvira twagerageje kusobanura mu kirundi uko dushoboye uku niko vyifashe. Aya niyo majambo ariko aravugwa hariya mu bajejwe gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'amasezerano yasinwe imbere ya Donald Trump, imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imbere y'amakungu, kuko nta muntu n'umwe abajejwe agateka kazi na muntu abaserukira ibihugu vyabo, abagwiza tunga, abakatari, abatogo, abahehe n'abandi benshi, abamediatere bose bari muri bijanye n'ino ntambara ihuza u Rwanda na Kongo bari bahari. Rero nako baragasuzuguro kadasanzwe mu gihe n'amasezerano atokubahirizwa. Mu kugira ari amasezerano yubahirizwe no gufyonda igihere niko Christopher Smith eka hari na mugenzi we yitwa Gregory Mix akaba we wari mu vyo bita mu Congereza ngo ranking member of the House Foreign Affairs Committee. Aha naho akaba ariho hariko harigirwa kino kibazo. Rero ndabakengurukire nongera ndabibutsa ko na Free Podcast TV atamwebwe mwarahezagiwe, mugire umunsi wa gatanu mwiza benshi batangura kwita weekend. Ciao ciao.